murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Umviriza ndakwinginze mwana wa mama ukoreshe bwa butwari wamanye untohoreze icabaye tumenye wakoreye kijya kibikuru uzobukoze nurinde gusararajo ibyo twamye bivugana kare nabacondo n'abandi bajama bawe kawe twafashe ko tugiye kwironderera ukuri yemwe Imana bampezagirire n'ukuri hama rero ikindi naco ifuko ndo nkaho uba uve muri iryo shamba. Vyahavuye bigenda gute? Hewe daruzi cyane urosiki hewe ndosira utakarekana mese ahiyo sha bigende reka kwihutesha cyangwa aho gumfashe kurongorora ahite zitumye sindonga icunamba nicyo gituma rero kumesa wambaye ko munsi gusa mvuye umuhugo umesa kenshi ashaka utaka igasi one love iyo one love uri yawe n'amajambo gusa akira shamfasha uzirongora iti okay ndemeye kugufasha aho sawa mugabo rero hari cyo shaka kutuvugana kidogo cagute nyine umfashe kugitumbereza neza sha ai choki nufatiye agatebe kirakate usanga ari byo ngukata reka magarike kumesa uti rero hewe igihe naza kugusaba indaro uribuka umugani wa nciri umugani big sha abantu mugahe rusange ko mu mvugo yacu twama duca imigani ubwo nubanka ivyibuka wancibuka wari wo okay reka ndakwibutse ubu vyarabaye one love ni sawa ariko ngishika ngaha uribuka ko nasanze ubana n'imene none gashaho sasa rero ngira ndabivemo byo kugusaba indaro ucumbwira uti harumye urusato rw'imbaragasa wivuka batanu uribuka ko yego nashaka usigura ibisigura iki we nubundi nuco vyumva mu bisanzwe urusato rw'imbaragasa ntandi rubaho nibaza ko basokuru bashaka dukundanire muri bikenyene dufise yego aho ni one love nivyo nanje nataho sasa muri uwo mutima nyene w'ubumwe nashaka ndagusabe n'ukuri kandi vraiment unyemerere siko ariko nawe nemera ibyo ntarumva vuga numve mugabo nubifate fo ariko beyi vuga chawu ureke guca hirya no hino tunguruka tumuye nkuru yego nashaka ndagusabe John aberaza nyine kwinyegeza ngaho wacu sabwe utinde ijo uje bwishanye umurengera higo n'igipolisi abariko tagamunzu yanje subize yuko subize kintu ni hagiye utwuma yasimvuga buke subize yubikuye ivyo we umva byashoboka uretse vraiment ko ntakunda ibintu byo kugorana please wibagira ibintu byose ariko unyemerere vraiment kumfashe anatanda yuko uwashatse kwica kuru vraiment amenyeka bidakubaze mu majambo make uracibaza ko yera kandi warumvise kwivyemezo bihari bitomoye ije niremenanya bamugiriye basi ikizobagiwe basinzo ba responsable big jam tubigeze ngaha ndaziga nzoka z'abarengero tubana mu nzu uyu munsi wo byakunze wazindutse n'akayi wanyoye hewe je nibaza ko nzovyara nka 2 semaines avant de payer ubu na ya mafaiblesse yaheze numva ingufu zidasanzwe mengo n'inzu no iterura Imana ishimwe oh la la igihe byose birakurutse ipanze no mugisubiye gusanzara gabasha mpore mama igore unamutora izo zakorokeye hasi nanjye ndagutorera ziri ku meza zitarafatana n'akaye hewe impa ndasubira gupanga nta kundi oh la 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 ndira gatoma rero nari napanze urakatse cyose kijanye n'ikindi ari wowe sinzi ibyo ubonye nkaze mu biki mereza iyi ni bordeaux de versement ya chukura TV mereza ibipapuro kandi gaba bahaye inoti fadika uri mu sponsor w'ijya TV mama ego kwe jewe ndi n'amahera yo gusanzaza mu masponsor iyi ni transfer ya budget ya fonctionnement ya chukura TV ya ni web media yanje ico tumva ni mereza ibipapuro byanje byose ncienda bitahura rero kumbe niyegeranirize izi n'imari zanje shakumbiki ijya iguma itera amashurwe wowe gusa
abandi bakandida bose ikabambika ibara nta n'ikibikora. Ewe ujya mugenzi wawe Kanyenyeri arasubiranye interview ndabe. Mafi banzo felicite ndumugore w'inshigwa rimenetse jewe gakima. Ego, toutes mes félicitations madame maman. Je vous en prie très cher. Mama, uri fière n'ivyo uri kurakora kweli? Ikibazo kirihe? Kampanye yawe Turabikinica. ntiwoyikora utarinze gucafuza mu higanuka mama. Ewe muri iyi kampanye umwe wese aharanye inyungu ziwesha. Kandi jewe ntayo naje kunezereza. Je kenshi nakumva widoga wajwe n'izi njyane zidahera zahira usange. Ivyo uzanye nibiki? None nk'ivyo isano bifitaniye na kampanye yanje niriye. Kuri Cukura TV harabumva jewe mpamagarira kugwana. De façon indirecte, oui. Oui. De façon indirecte. Ega makuru mutanga mama. Hari abayemera batarinze kwiyumvira n'abandi ababaza. Ivyo mubimenye. Umva Cukura TV ihari kubw'inyungu zanyeneyo. C'est-à-dire jewe. Uravyumva? Uwo bitanezereza. Niyakire nakundi. Bebaza kwizo njyane widogera zaduka uko atacabiteye. Antuka njyane si kwa gakima. Bientôt oui. Njyane kugira zihabe hatangura amajambo nk'ayasha kuri TV yawe. Bikavyara kwinubana. Ira suite nawe urayizi. Urayizi. Mujembo numengo kwinubana kuri ngaha munza ahubwo. Alice. Wakantu kose nikorera akagwanya. Mama, nibiki? Reka kuvanga ibintu. Siniyamiriza wewe kandi nawe urabizi. Nankinzira uri kurakoresha. Kuri kitera icuka kibi mu banywanyi banyu nta n'ikindi. Ubu rero ugira unyemeze ko inzigo ziri mu banyarusangi ari jewe gakima ndaziteye. Mana, je nikorera kampanye yanje nta bindi. Mama, ikore mu bugwaneza. Erega birashoboka ko uharane inyungu zawe atawukomerekeje. Mana, nubundi jewe ntawe nkomeretsa. Mvuga ibintu uko biri nta kindi. Menya ko batanguye kwinubana. Kugwana n'umwanya. Sinibanza ko ari byo ushaka mama. Sinibaza. Benani. Anako kubombeka imihogo dutumako. Kandi nani. Icondo. Mbeko utavuga. Ico kintu gipavuze muhungu je nico ngwa nawe. We nivyo. None tugira inama kunyene. Nimureke basha tubanze dukora. Iraro umwanya watujanye. Amatora yagize. Umugenzi aracahigwa buhongo. Hamwe muri ko mwiyumvira amayoga. Caco ndovu mvuga ko atamahera ufise. Gusaba hongo. Je waho nakoreye kwera amatohoza. Naco nahakuye. Naco hakuye. Wapi? Hanyuma rero ngo nibaguha amayoga winywere. Umva tanico amazura. Kame kuraje. Yondo. Kumujya umutima toyo yosiwe. Mugabo rero gusaba giye. Kaya John niyoroshe. Reka wo bivangura biza. Naje wona rishikiye haje bamunikiye. Ndinjira mu hana yose ngenda ndabaza. Nta numwe aguhingisha. Ugira ushubwire ko nawe ataco wahakuye. Mwe. Bajya abantu bambwiye ko ibyashikiye kuru. Batumva iyo niyo byazananye. Ko ngo kaje gacimbi. Kose ngo gasanzwe kibera mu mutekano ntangere. Nenda kubaza. Nta nuwabonye muvuma taramenyere. Wumva barinde ya mubo yayo. Ya John. Ngo ni jambere ibara nkari ribaye iwabo. Rero nabo nyene ngo harumiwe mu umiwe mu bana. Kandi rero igihe byaba umengo John yari muhira. Ikibazo rero yari wenyene nta cemeza gihe ariko yari muhira. Iyo niyo ngorane rero. Aho rero niho turi bloke. We nuvyo ni tutashobora gupruva ko yari muhira igihe byaba. Umugenzi barakamwinjiza ntagize. Je nabaze kujya kintu ca John kiragoye cone. Kandi rero bahungu undi mwanya womengo John ntiyera. None ndiko ndabesha. None gasha iyo wumva yoba hakana ko ijya photo passport n'ijya sheki atari ivyiwe. Niho bigore. Ataracara umukande toyo. Ico nakimo bacike. Kandi ntakana. Aremera ko ibyo basanze haje ububisha bwabereye. Ari ibyiwe kwe. Iyo niyo ngorane. None rero tureke kwiruhisha ahubwo turondera moso z'inku. Niyishika. Yo.
reka shaka ubukinisha amajambo nkayo none gasha ukuri iyo umaze kose gufunga gatoya ntiwari kwihuta kumurunga ikayo none je simaze gufungwa nubizi umviriza wowe nimba warambiwe tureke twe na gipe tubandanya amatohoza si twe tuzomugwanira John mpaka ku kanyuma reka je sindavyanze ubwo yemera ko ari gwiwe ngo ntazi ukuntu vyasize hajya ahantu vyakwe ntiyigeze anamenya ko sheki yiwe yibwe oya uca wumva rero toye ko ari we wese yabitayeho yagombye ko ikibi cagira John shacondo na gipe je ntimurinde mu nkarira niko navyumva nayo ubundi murabizi ko jewe na John ataco dupfa twumve natwe rero reka jewe ndabumva kuko biragoye yavuze nabi nyene nkinangisha reka muhungu biragoye gutahura gipe ntiyiyoroshe mu mvugo za nzoga ari barisha nazizane nyabu nawe nyene oya okay bahungu tubandanya amatoho yazana gusa bahungu mwese mumvuye hamwe bibonye ivyashike John nakayobera bahinga ubu naho tuca duhera hehe Nkuru duteramye nyoko yego nukuri uno musi uranganiriye byinshi kweye gusa nyoko numva no kubaza ikindi kibazo cyanyu oya kibike ukimbaza hanyuma ndagiye kuryama ndarushe oya nyoko wewe ngira ubageze mu rya kane nyoko guma tugumane akandi kanya gatoyi basi oya fata telefone ubu yatwenga bimwe mpora mbona bimara amasaha n'amasaha bizunguruka yo nyoko ukuri nta telefone isumba udukuru twawe reka tugumane na gatoyi ukama wanze kuzo sa namaki umeze neza nanjye sinzi ngene meze wagwaye kumenga utekewe n'ubwoba urumva nyoko singishaka kuguma hano haje nyene canke kwirana ndumwe mu cumba aho uri mukuri yego urumva ndije nyene nyoko ngoma nikanga ko hari ikintu canke umuntu andi nyuma agambije kunika ntumbarire kuva ryari ni kuva wa musi mvuye mu bitaro yo reka muzukuru wanje warahahamutse sinzi nyoko ngira nivyo nyene kuko sinziriye hoho umva ndota ndiko nsoma nturi gusa nukuri singishaka no gusinzira mbyuka narushe nta nikindi ni kubera bijya biheruka kuko bako biciye bifatana na cagihe watwagwa erega nyoko nico gituma rero nshaka ko nsanga na gatoyi basi yashiye umutima mu ndakibondo nabo gusanga ngahi wanje nukuri nyoko oya nukuri sinzi ngene bizohera yo niki nyoko nta muntu ubonye aciye aho kwidirisha ntawe wabonye ubwo kurabonye kiga yemwe mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ako kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhejeje kumviriza ikiyago ca Toyoyo na mugenzi we ni ikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Vianney Ndikumana aba mu ntara ya Burunga ku mutumba wa Gihinga akaba ari umunyeshuri wo mu mwaka wa gatatu yagize ati icigwa ndakuye binyigishije vyinshi ati binyeretse ko umuntu iyo yakorewe ikosa toca yagiriza mugenzi we ngo niwe yamukoreye ikosa kandi atamubonye neza ati rero gikuru nuko yobanza gutenyenya kugira arabe ko wamugirira nabi ko yomufatana itonga ati gutyo ugaheza ukamuhana canke ukamuhanisha umenye ukuri kuko kenshi bikunze gushika iyo ujanye nyabahururu ugasanga niwe ubihombeyemwo
Undi munywanyi yatwandikiye ni niyo saba Ezekiel wo ku mutumba wa Kidashasha muri commune Kiremba mu ntara ya Butanyerera yagize ati inkuru yatoyoye na mugenzi wico tuyivuga ko nuko umuntu atoguma abona abantu badasangiye umugwi canke ivyimviro ko ari bo babihata ahubwo ko yo kwisuzuma ko atari washobora kuba ari we avyitwaramwo nabi ateregwa burya abantu si hene uyobora uko ushatse ati nakare ngo ushaka ubukuru agamburukira batwara ati kandi indongozi nziza itwarira bose ikabahuza. Undi munywanyi yatwandikiye ni Emerius ndiho kubgayo ava mu Kayanza akaba yiga ku ishuri ryisumbuye rya Nyabihogo yagize ati mukiyago catoyoye na mugenzi we icigwa nakuyemwo nuko mu kibano canke mu mugwi kanaka ati hagize ikibi kivyuka nta gutama kosa ku mugwi runaka tutatohoje wabigize ati kandi ngo umuryango bumwe akitukisha yarangije agira ati ngutahura ko amakosa akogwa n'umuntu apana umugwi wose. Ndayisenga Gilbert wo muri commune Mpanda akaba twumviririza yibereye mu Rugazi neza na neza ku ntoki yagize ati dufati ku kiyago catoyoyo na mugenzi we ati nkuyemo ko inkuru idatohojwe neza ukuri ngo kuja ahabona benshi bavuga ivyabo bigatuma kwikekana no kugumana ibikomere vya kahise bikaguma bitosekaza imiryango n'ikibano ati rero ikibi kibaye akwiye kwihutira amatohoza gusumba ati maze ukuri kukiganza ikinyoma naco kikakwa ijambo. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ndikumana Serapi batazira Love Bof Abubakar avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune Bubanza muri zone Musigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore akaba ari umuganga kandi akaba abanga mu gisagara ca Bujumbura mu Buterere yagize ati kiyago catoyoye na mugenzi we ndumva ko toyoyo yatahuye akajijuka akamenya ko umubi no mwiza tumusanga mu migwi yose aterega barayamaze bati nta mwongo buri sato ibidahizwe ati rero nuwo muvukana mu ndimwe aragukorera ikibi ati rero mugenzi wa toyoyo navi buzimu aji buntu canke umuntu akunze gufatira mu kivunga ko izo mvugo zo kwiyumvira canke kwikeka nabi abandi atari vyo ati kuko ivyo bizana uruhagarara n'ibihuha mu kibano ati kindi naco ndateye ivyatsi umuntu uko umuzi cangwe uko umubona ntuzomuharirire umuvuge ko umushigikira ko ati kuko ntubuzi kiri mu mutima wiwe ati kuko ikibi camujemwo tushobora gusanga gikoze ati rero nitwirinde kuvuga inkuru zitatohojwe neza. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gusemba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwatosomera akabazo ku gice mweje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mbega nka hamwe wogira umuntu afise imvugo nk'iyo yagakima uwo mufasha gute ndasubiramwo mbega nka hamwe wogira umuntu afise imvugo nk'iyo yagakima uwo mufasha gute. Akabazo murakumvise mukaba mufise umushikiriza ni mutwandike kuri ya nimero mumenyereye ari yo 61 ubusa 9 eka nabo bo wifuza kwironkera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko ca gice c'amajana 915 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho utaha. Cari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.